Tubashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isambira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri mikro, muri kumwe na Diana Nininahazu. Muti twabateguriye iki mu kanya nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu turaza guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini vya Afrika. Inyuma y'ayo makuru turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara. Inyuma y'ico kiganiro naho duca tubasusurutsa biciye mu muziki. Nongere ndabahega ke n'ikaze. Mu Rwanda abacungera ubusho bagera kuri 80 birukanywe mu kazi, abandi barenga 20 nabo bariko bakurikiranwa n'inzego z'ubutungane ku vyaha bitandukanye bagirizwa. Ni nyuma y'amezi agera kuri 5 bari bamaze bapfunzwe mu buryo bemeza ko bunyuranye n'amategeko. Eric Bagirubusa. Mu mpera z'ukwezi gushize nibwo ijwi rya Amerika yatambukije inkuru y'abacungagereza bagera ku 135 bari bafungiye Rwamagana mu kigo kiberemo amahugurwa n'imyitozo ku bacungagereza. Abo bari bagiye kuhamara amezi agera muri 5 mu buryo bo n'imiryango yabo bemeza ko bunyuranije n'amategeko. Icyo gihe urwego rw'amagereza rwahakana ijwi rya Amerika ruvuga ko nta mukozi warwo ufunzwe. Bidateye kabiri rubinyujije mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu birimo ibyegamiye kuri leta, rwemeje ko hari abacungagereza bari bafunzwe bakurikiranyweho amakosa atandukanye y'akazi. Isoko z'ijwi rya Amerika ntizahwemye gukomeza kuduha amakuru kuri iki kibazo. Amakuru mashya zaduhaye atubwira ko mu bacungagereza 135 bari bafunzwe, abagera kuri 89 bahise birukanwa mu kazi, abandi 26 bakomeza gufungirwa mu masitasiyo ya polisi atandukanye. Ni mu gihe abandi bacungagereza 20 bahise basubizwa mu kazi. Amakuru dukura kuri umwe mu bayobozi b'urwego rw'amagereza mu Rwanda akatubwira ko abafunzwe uko ari 26 batangiye kubazwa n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ku byaha bakekwaho mu gihe bagitegereje kugezwa imbere y'ubucamanza. Mu mazina twabashije kumenya ko bafunzwe harimo uwitwa Tarisise Nshimiyimana wayoboraga gereza ya Muhanga, Fred Kibibi wayoboraga gereza ya Rwamagana ndetse na Justin Binama wari umwungirije kuri uwo mwanya. Isoko y'ijwi rya Amerika ikatubwira ko abo bafungiwe kuri sitasiyo ya Kimihurura mu gihe bagitegereje kuburana. Ijwi rya Amerika yahamagaye kenshi bamwe mu bo bivugwa ko birukanywe mu kazi, ariko mu babashije kwitaba nta numwe wemeye kugira icyo adutangariza. Uyu numwe muri bo waduhamirije ko bamwirukanye ariko ntiyemeye kumvikana mu itangazamakuru kubera impungenge ze. Twamurindiye umutekano. Cyaba ari ikibazo kuri yewe ko ntabona bifatira umwanzuro, sindabona n'intuza n'ibaruwa ya nyuma. Baravuze ngo mugende gusa biri aho ngaho, ntabwo barabaha ibaruwa ya nyuma. Yego, njye nta kintu nabitangaza. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona abavugira urwego rw'imfungwa n'abagororwa ngo twumve icyo bavuga kuri iki kibazo. Twahamagaye Madamu Therese Kubwimana ntiyitaba telefone ye ngendanwa, ariko ubutumwa bugufi ijwi rya Amerika ryamwoherereje ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp bigaragara ko bwamugezeho kandi yabusomye. Uretse kuba ataratanze imibare kuri buri cyiciro, amakuru agaragara mu bitangazamakuru byandikirwa hano mu Rwanda yemeza ko umuvugizi w'urwego yemeje ko mu bacungagereza bari bafungiwe Rwamagana bari mu byiciro bitatu. Yemereye ikinyamakuru igihe.com ko hari abashyikirijwe RIB, hari abahagaritswe mu kazi mu buryo yisubwa agateganyo, kandi ko hari n'abazagaruka mu kazi. Kugeza duteguriye inkuru kandi urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ntitwari twakabashije kurubona. Iyo Bwana Thierry Murangira uvugira uru rwego yitaba telefone y'ijwi rya Amerika yashoboraga kuduhamiriza amakuru y'abafunzwe, ibyaha bakekwaho ndetse n'aho amadosiye yabageze. Mu bijwi rya Amerika ryabashije kumenya ko birukanywe mu kazi si abacungagereza bato gusa, ahubwo baravanze. Barimo n'abari abayobozi bakuru b'amagereza. Abo ni Eugene Mutabazi wari umuyobozi wungirije wa gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali, Emmanuel Habinshuti wayoboraga gereza ya Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, Innocent Gafurebo wayoboraga gereza ya Rubavu Inyakiriba mu burengerazuba bw'u Rwanda, na Grace Ndwanyi wayoboraga gereza ya Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Isoko y'ijwi rya Amerika ikatubwira ko Ndwanyi akanama gashinzwe imyitwarire mu rwego yakoreragamo kamushinje ko yasesaguye umutungo w'urwego.
bigakomoka ku gitanda cy'imbaho yakoresheje cyo yagombaga kuryamaho muri gereza yayoboraga, agasigara yibaza niba umuyobozi wa gereza yaragombaga kurara kumbagara hasi kuri sima. Ijwi rya Amerika ryamenye amakuru ko ibi byabaye nyuma y'inama idasanzwe yateranye ku itariki ya 29 z'ukwezi gushize igahuza abategetsi bakuru batandukanye bo mu nzego z'umutekano bakimara kumenya ko abo bafungiwe Rwamagana. Iyo nama irasa n'iyashyize igitutu ku rwego rw'amagereza mu Rwanda kuko yarusabye gukemura ikibazo vuba na bwangu. Igikomeje gushyirwa mu majwi ni icyuka kibi hagati y'abakozi b'urwego rw'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda, bagashyira mu majwi umuyobozi mukuru wabo wungirije Madamu Rose Muhisoni ko ashaka gutonesha bamwe abandi akabirukana mu kazi. Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona Madamu Muhisoni ngo yumve icyo asubiza kubimuvugwaho. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali. Ijwi rya Amerika, amakungu yarayahimbaje umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Ishami mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu ku isi Reporters sans frontières ryasohoye rero raporo yerekana uko ubwigenge bw'abamenyesha amakuru buhagaze ku isi. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi atubwira ivy'ingenzi biri muri iyo raporo. Iyo raporo isuzuma uko abanyamakuru bashobora gukora ntawe basopanyirije kandi nta n'ubateye ubwoba. Igihugu cya Norvege kiri mu Burayi bw'amajyaruguru nicyo kiza ku isonga mu kubahiriza iby'iyo raporo yasuzumye. Ibindi bihugu 9 bikurikiraho ni Denmark, Sweden, Ubuholandi, Finland, Estonia, Portugal, Ireland, Ubusuwisi n'Ubudage. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza ku mwanya wa 55 kuri urwo rutonde rwa RSF, aho yasubiye inyumaho imyanya 10. Uburusiya buza ku mwanya w'162. Muri iki gihugu abanyamakuru barenga 1500 barahunze kuva Uburusiya bugabye ibitero kuri Ukraine mu mwaka wa 2022. Igihugu cya nyuma ku rutonde ni Eritrea ku mugabane wa Afurika, iri ku mwanya w'180 kuri iyo raporo. Isimbuye kuri uwo mwanya Korea ya Ruguru yari uriho kuva mu mwaka ushize. Ibindi bihugu bya nyuma 10 mu gutoteza abanyamakuru birimo Ubushinwa, Iran, Afghanistan na Syria. Ijwi rya Amerika, raporo ya RSF iravuga ku Rwanda no ku Burundi nk'uko muvyumvise. Mu kubitiza rero akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ariyo VOA radio yacu, kuri Facebook muje kuraba idonido kuri no nkuru y'ikungene ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwifashe mu Burundi no mu Rwanda. Duce tubandaniriza rero mu vya basketball, aho mu irushanwa rya Basketball Africa League 2024 no musi kwa gatandatu i Dakar muri Senegal ariho hatangura imikino yo mu itsinda rya Sahara. Radio Ijwi rya Amerika igiye kubagezaho ishusho ry'iri tsinda. Turi kumwe na Jean-Claude Munyandinda umenyesha amakuru wacu mu vya sport. Muri iri tsinda rigiye gukinira mu z'imikino ya Dakar Arena yakira abantu 15,000, amakipe 4 agomba kugundagurana aharanira gukatisha itike yo kuzakina imikino ya kamarampaka playoff. Duhere ku ikipe ya AS Douane muri Senegal izaba iri mu rugo. Iyi kipe iterwa inkunga n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amahoro, izaba iserutse muri BAL ku nshuro ya gatatu. Umwaka ushize umutoza wayo Papi Gueye n'abasore be bakoze ibyo benshi batatekerezaga, bagera ku mukino wa nyuma ariko baza gutsindwa n'igihangange National Al Ahly yo mu Misiri amanota 80 kuri 65. AS Douane imaze imyaka 40 ishinzwe ikaba isanzwe yitoreza mu nzu y'imikino yitiriwe Marius Ndiaye. Kuri iyi nshuro izitabaza abakinnyi b'indahangarwa kandi bamenyera irushanwa rya BAL barimo Thomas Ibrahima, Christopher Obepa, Jean-Jacques Boissy, Mike Fofana n'abandi. Tugeze ku ikipe ya US Monastir yo muri Tunisia. Ni ikipe y'igishyitsi mu ruhando rwa basketball muri Afrika. Iyi ni inshuro ya 4 US Monastir igiye kwitabira BAL, ikaba yaratwaye igikombe cy'irushanwa mu mwaka wa 2022. Icyo gihe yatsinze Petro de Rwanda yo muri Angola amanota 83 kuri 72 ku mukino wa nyuma. Iyi kipe yashinzwe mu mwaka w'1923 ikaba imaze imyaka 101 ibayeho. Mu irushanwa rya BAL ry'umwaka ushize yaratsikiye isezererwa mu cyiciro cy'itsinda rya Sahara. Uyu mwaka yagarukanye impambara yitwaje abasore bafite ubunararibonye muri BAL barimo Usama Marnawi, Firas Lahyani, Ater Majok, Chris Crawford, Mortal Gayaza n'abandi. Dukomereje mu ikipe ya Rivers Hoopers yo muri Nigeria igiye kwitabira irushanwa rya BAL ku nshuro ya 2. Ubwa mbere hari mu mwaka wa 2021 muri BK Arena i Remera. Icyo gihe ikaba yarasezerewe mu mikino y'itsinda. Rivers Hoopers yashinzwe mu mwaka wa 2005 ikaba ikinira mu nzu y'imikino ya leta ya Rivers yakira abafana 2,000. Mu bakinnyi zabigenderaho muri imikino mu itsinda rya Sahara harimo William Perry, umunyamerika w'imyaka 29 wari umaze iminsi akinira ikipe ya Patriot Basketball Club yo mu Rwanda. Dusoreze ku ikipe ya APR Basketball Club ihagarariye u Rwanda. Iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda igiye guseruka muri irushanwa rya BAL ku nshuro ya mbere. Nubwo ari abashyitsi muri uru rugamba rw'abagabo muri basketball, umunyamabanga mukuru w'iyi kipe Eric Karisa Sarongo avuga ko byanze bikunze bagomba kugera ku mukino wa nyuma w'iri rushanwa rya BAL. Intego yo
iri hejuru kabisa. Intego turiko turashira ekipe ishobora kugera kure hashoboka, ariho kuri finale. Niyo ntego, nicyo twifuza, nibyo turiko turakora, n'abayobozi bacu barabidufashijemo kuba ekipe iri hamwe kuva muri December ngo ibe iri kumwe, ikora imyitozo iri kumwe. Nivyo ngivyo, ni kugira tugere kure hashoboka, kandi kure hashoboka ndiko ndavuga ni muri finale. Iyo niyo ntego. Umutoza wa APR Basketball Club umunyamerika Mazen Track yahagurukanye intwaro avuga ko zitajegajega zirimo Adonis Feiler, Noel Obadia, Jean-Jacques Wilson Shobozwa byose n'umukiza, Abdullah Ahmed, Dario Hunt n'abandi. Umukino w'imbanza kwasa muri ritsinda rya Sahara uteganyijwe kuri wa gatandatu tariki ya 4 y'ukwezi kwa gatanu hagati ya APR Basketball Club mu Rwanda na US Monastir yo muri Tunisia. Tubararikiye gukurikira uyu mukino kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umukino ugomba gutangira saa 10:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Kugeza ubu ku makipe 8 agomba kuzahatana mu mikino ya kamarampaka y'irushanwa rya Basketball Africa League izabera i Kigali mu Rwanda mu mpera z'uku kwezi, 5 muri yo yamaze kumenyekana. Ayo makipe yarangije gukatisha amatike ya playoff binyuze mu mikino y'amatsinda ya Karahadi na Nil, ni FUS Rabat yo muri Maroc, Petro de Rwanda yo muri Angola, Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo, National Al Ahly yo mu Misiri na Al Ahly Benghazi yo muri Libya. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika i Kigali. Muracumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twandanirize ku kiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Duhere kuri inkuru itugezeho muri aka kanya. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igishasu cyaguye mu nkambi ya Burengo mu nkengero z'umujyi wa Goma cyahitanye abantu 20, abandi bataramenyekana umubare barakomereka. Abarashe icyo gisasu nabo ntibaramenyekana. U Rwanda rwashyizwe mu bihugu 40 bya mbere binigo bw'isanzure bw'itangazamakuru ku isi. Ibyo bikubiye muri raporo ngarukamwaka w'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira imipaka, Reporters sans frontières, ku rwego rw'akarere. Iyi raporo yerekana ko u Rwanda rwo ruza ku isonga mu bihugu bibangamiye ubwisanzure bw'abanyamakuru. Temistokle Mutijima. Raporo y'uyu mwaka umuryango RSF w'isi itangazamakuru ku gitutu cya politiki irerekana ko itangazamakuru ku isi ryugarijwe n'abakabaye bafite inshingano zo kuririnda ari b'abategetsi mu bya politiki. Ibyo uyu muryango ubigaragaza wifashishije igipimo cya politiki uvuga ko ku rwego rw'isi cyasubiye inyuma aho amanota 7.6 kw'ijana. Ni mu bipimo bigera kuri 5 ubu bushakashatsi ngarukamwaka bwibandaho. Ku Rwanda by'umwihariko, raporo y'uyu mwaka y'umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka irushyira ku mwanya w'144 ku bihugu 180 byakoreweho ubushakashatsi, aho rufite amanota 40.55 kw'ijana. Mu bipimo byose birebwaho muri ubu bushakashatsi uko ari 5, 2 muri byo ni by'u Rwanda rufitemo amanota ageze kuri 50 kw'ijana. Ni ukuvuga igipimo kijyanye n'amategeko ndetse n'ikijyanye n'imibereho. U Rwanda rwasubiye inyuma ho imyanya 13 ugereranyije n'aho rwari mu bushakashatsi bw'umwaka ushize, ndetse rwatakaje amanota 6.5 kw'ijana. Raporo ya RSF yerekana ko kugeza muri uyu mwaka w'2024 abanyamakuru bafunzwe mu Rwanda ari 2, ikagaragaza ko nta munyamakuru wishwe muri uyu mwaka. Uyu muryango muri raporo yawo uvuga ko mu guha igisobanuro igenzura rikomeye rihozwa ku itangazamakuru kuva yajya ku butegetsi, Perezida Paul Kagame yifashisha amateka yaranze u Rwanda muri jenoside mu 1994, aho itangazamakuru ryakwirakwije urwango rushingiye ku moko. Uyu muryango uvuga ko nyuma yo gucibwa intege n'ikandamizwa rimazemo ibinyacumi by'imyaka, imikorere y'itangazamakuru ryo mu Rwanda iri mwiza inyuma y'irindi ryose ku mugabane wa Afurika. RSF ivuga ko imiyoboro ya televiziyo ifitwe na leta cyangwa se ikagenzurwa binyuze mu banyamigabane basanzwe ari abarwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi, naho menshi mu maradiyo yo akibanda ku biganiro bya siporo n'umuziki mu rwego rwo kwirinda ko yahura n'ibibazo. Raporo y'uyu muryango igaragaza ko itangazamakuru ricukumbura ridakorwa cyane mu Rwanda, ndetse n'abanyamakuru bagerageje gutangaza amakuru aboneka nk'agira ibyo anenga babinyujije ku muyoboro wa YouTube cyangwa se indi miyoboro yo kuri murandasi muri iyi myaka ya vuba bagiye bakatirwa ibihano biremereye. Umuryango RSF uvuga ko nyuma y'aho Perezida Kagame yongeye gutorerwa manda ya gatatu mu kwa 8 2017, igitutu n'igenzura rya guverinoma ku itangazamakuru byiyongereye.
ukavuga ko ba nyiri ibitangazamakuru basabwa kwiyemeza gukorana na guverinoma, naho benshi mu banyamakuru bo bagiye bahatirwa kujya guhabwa amasomo ajyanye no gukunda igihugu cyangwa se kuba barwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi. Abatabyemeye uko nabo uyu muryango uvuga ko abategetsi bagiye bagira uruhare rutaziguye mu kubirukana mu kazi. Mu bijyanye n'ubukungu naho uyu muryango uvuga ko isoko ryo kwamamaza ari ritoya cyane mu Rwanda bitewe n'uko nta rwego rw'abikorera rukomeye ruhari rudashingiye ku ishyaka riri ku butegetsi. Ukavuga ko ruswa igwiriye mu itangazamakuru ndetse bamwe mu banyamakuru bagira ibyo bahabwa kugira ngo bahindure uko bakora akazi kabo. RSF ivuga ko imiterere mibi y'imirimo mu rwego rw'itangazamakuru ndetse n'igitutu kiremereye no guterwa ubwoba abanyamakuru bahura nabyo birimo kuzitira urubyiruko kwinjira muri uyu mwuga. Urwo nk'uko uyu muryango bivuga rurahitamo kuyoboka imirimo ijyanye n'inozamubano public relations ihemba neza kandi ntigire ingaruka nk'iz'itangazamakuru. Mu gihe ibindi bihugu byo mu karere raporo igaragaza ko byagiye bitera intambwe igana imbere ugereranyije n'aho byari umwaka ushize, u Rwanda nicyo gihugu cyonyine cyasubiye inyuma mu karere. Tanzania niyo yazamutseho imyanya myinshi igera kuri 46. Ni nayo gihugu kiza ku isonga mu karere mu bijyanye no kubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru, aho iri ku mwanya wa 97 ku rwego rw'isi. Uganda niyo ikurikira u Rwanda mu guhonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru, aho iza ku mwanya w'128 ku rwego rw'isi. Icyakora iki gihugu cyo cyazamutseho imyanya 5 ugereranyije n'aho cyari muri raporo y'umwaka ushize, mu gihe u Rwanda rwo rwasubiye inyumaho 13. Kenya iraza ku mwanya w'102, Uburundi ku 108, mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo iza ku mwanya w'123. Urakoze Themistocle Mutijima. Mu Burundi ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Ligiteka rirahamagarira leta gukora nkete zimbitse ku bwicanyi rivuga ko bwahitanye abantu hafi 1500 muri imyaka 3 ishize. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru. Ishirahamwe Ligiteka rikorera i Kampala mu Buganda rivuga ko bitumvikana ingene abantu baguma bicwa mu Burundi uko bukeye uko bwije, bikarangira imyaka 3 iheze abantu hafi 1500 bamaze kwicwa ntiyagire n'umwe afatwa ngo yagirizwe ico caha. Ligiteka risigura ko ari ingendo yo kudahana ivyaha no gukingira ikibaba abakekwa ko ubwo bubisha. Muri raporo nshasha ryashize habona rigaruka ku matohoza ryakoze yerekana amazina y'abishwe, aho biciwe, abakekwa ko ubwo bwicanyi baba abo mu nzego za leta canke mu rwaruka ruri mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Igice ca mbere c'iyo raporo kirimwo abantu rivuga ko urupfu rwabo rurimwo ukuboko kw'inzego za leta. Anshere niko yagize atwara Ligiteka yasiguriye Ijwi ry'Amerika bimwe mu bimenyetso bashingirako kugira ngo leta nimba ishobora kubikorera ko ibikorere ko bitayigoye. Hari abantu 247 bishwe n'abakorera ubutegetsi buhari. Mu Burundi hose hariho abantu baca bahamba ivyo biziga bitowe. Vyaribonekeje ko novuga ari itegeko ryoba ryaratanzwe, aho babonye ikiziga no guca bagihamba, ndetse mbere bafatanije n'igipolisi n'ugwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi. Turatanga uburorero kugira ngo dufashe leta nimba ikeneye guhagarika icyo kintu, nimba ikeneye kumenya igituma ivyo bintu biba, nimba itayifisemwo novuga uruhara nk'uko Ligiteka ivyikeka. Igice ca kabiri c'iyo raporo kirimo abantu hafi 1200 batowe ibiziga. Ligiteka rikibaza igituma atamatohoza akogwa ngo hatangwe ibihano kandi leta ifise inzego zikwiye zoyakora. N'abandi bishwe n'abantu batazwi, guhamagarira leta yuko yoraba ingene hagarika ivyo bintu. Bizokumvikana ko abantu bashika 188 bicwa, hanyuma leta ikaguma ihari ifise n'abogira amatohoza, irafise igipolisi, irafise abakora mu butungane, mugabo imiryango ikaguma yicirwa babo, abantu bagatabaza ntihagire ikintu gikorwa. Umugambi uri ku butegetsi ukomokamo inzego nka zose z'igihugu uriyamiriza amaraporo nk'ayo wita ko ari ay'ibinyoma. Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe, yabitangaje ku ndwi iheze Ingozi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Hariho abantu bagiye kwivugira ikinyoma, hariho abantu bwa mbere batanezerwa n'ingene igihugu kimeze, hariho bamenye gukamisha intambara, igara bamenye kubona amaraso aseseka. Ubu bavuga bati Imana mushobora byose, mbere tuvuge gute gabasha yuko none imyaka 3 yashobora guhera atabantu bapfuye. Bareke bavuge abarundi twara abapanze ubu ntuzobo umunyagihugu yapavye ngo kubera ngo avuga ati kwanza kivuzwe nande, bashaka ngo ni babandi umwe kubita igihuha.
rigiteka ryerekana ko abishwe bose bazira ivyiyumviro vya politike cane cane abatavuga rumwe na leta, abaharaniye agateka ka zina muntu ndetse nabo mu mugambwe uri ku butegetsi batemera ibikorerwa mu gihugu. Yamara umugambwe uri ku butegetsi wowo naho wemera ko hari abantu bicwa urahakana iyo mvo. Ega abantu bose s'abatagatifu ntiduba dufite amadosiye abagore bica abagabo n'abagabo bica abagore kandi n'abagumya banga barimo bamwe bapfa amahera abandi bapfa abagore ugasanga n'umuntu yahaye umuntu ati umunkubitire ingumu umunyicire. Umva rero kubera bapfa byinshi rero tuje turavuga tuti yamara turabuze naka inko mu Rumonge mwe ngo higeze kumbwira abantu umuntu babuze ugasanga yapfuye. Abanyamashengero nk'abepiskopi ba Eklezia Katolika baherutse gutangaza kwico cuka kibi kiri mu gihugu kibateye impungenge. Ivyo na Musenyeri Simone Ntamwana ari mu kiruhuko c'izabukuru yahoze arongoye diocese nkuru ya Gitega afatwa nk'umwubahwa mu gihugu, avyita ko ari igihugu kitubahiriza amategeko. Yabishikiririje ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro cihariye aheruka kuriha. Biranyereka ingene tukiri mu ishamba ry'ukwicana, aho itegeko ari rya rindi akaruta kandi karakamira birakabura. Mu kumenya yuko umuntu ariko atihabwa, icyo gihe rero akubahwa, iryo teka ntawe ushobora kurikomakoma, ntawe ufise uburenganzira bwo kurihutaza, bwo kurimugaza. Ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima, maze nawe ntiyashima kugira ico abivuze ko. Twanamurungikiye raporo yamara ntaco yatwishuye. Umugwi w'igihugu rero gateka kazi na muntu nawe nyene nturagira ico uvuze kuri iyo raporo yari igiteka. Utwara uwo mugwi CNIDH 6 Vinyine Muraba yatwemereye ko azogira ico ashikirije niyava mu rugendo rw'akazi yatubwiye ko arimwo mu gihugu ca Centrafrica. Iryo shirame ryashize habona iyo raporo yirukanywe mu Burundi inyuma y'intoreka za politike mu mwaka wa 2015. Yamara ivyegeranyo vyaryo vyama vyisunzwe n'ubushikiranganje bwa leta zunze ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu, mu gihe buba buriko burakora icegeranyo ca buri mwaka cerekana ingene iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu kaba kifashe mu gihugu. Pierre Claver Niyonkuru ku bw'Ijwi rya Amerika. Abagore mu majwi yabo ku Ijwi rya Amerika. Buri munsi kuwa gatanu mu kiganiro Iwanyu mu Ntara saa 7:20 tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori. Murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku Ijwi rya Amerika. Muryango, mu iterambere, mu burezi, mu kubungabunga ubuzima, mu buyobozi no mu ikoranabuhanga. Guha ijambo umugore no kwiteganyiriza. Ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari, mu nkambi no mu bindi bihugu ku Ijwi rya Amerika. Mu kiganiro cy'abagore mu Burundi, abagore n'abakobwa bahungiye muri komine ya Gitaza baravuga ko bakeneye imfashanyo yihutirwa bavuye mu ngo zabo nyuma y'inkangu yabaye ku musozi wa Gabaniro muri komine Muhuta. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. Nkaje wandibunga ntana gatenge ndakuye ntana kintu na kimwe ndarokoye n'agatenge nambaye ngira murakabona abanyakubahwa ndarokoka. Uyu ni umwe mu bakenyezi bahungiye ku mashure y'imyuga yo muri komine ya Gitaza ahegeranirijwe hafi imiryango 500 yahatswe guhitanwa n'isitegurika ry'imisozi yo ku mutumba wa Gabaniro ryabaye itariki 19 y'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Isoko ryacu ryahishikiye rivuga ko bamwe muri abo ubegereye kugira muganire batangura gukorora amosozi kubera gahinda k'ubuzima babayemwo. Aba ni bamwe muri abo. Ndibunga ntana gatenge ndakuye ntana kintu na kimwe ndarokoye n'agatenge nambaye ngira murakabona abanyakubahwa ndarokoka. None kugaza kuvyuba by'uno munsi banyakubahwa mucurabe n'ukuri ndezwa n'umubabaro ukuntu twabuze ivyacu abo twaziga ivyo dufungura vyose haragiye ibi bintu by'inzara n'ibindi bihaye biradutuma
tuja mu bindi bintu umenga bamwe umenga twokwiyahura ugasanga abana bariko barakurira mu maso nawe ukajamwo urira ukabura amahoro. Uretse kubura ibifungurwa n'ibyo barose bafise ingorane kugira ngo bashikire inkono yo kubitekamwo. Aline Hakizimana asigura ingene batizanya isafuriya kugeza naho umunsi uhera hari habo idashikiriye. Nko kuva mu gitondo inzara mu nda sindajya kubera uwo twatizanye isafuriya ntiyashoboye kuyimpa isafuriya, bisaba umwe ahishije uwundi akaca yakira. Rero mu gihe atahishije ngo akuremo ntushobora gufungura. Bamwe hari abatarafungura kuva mu gitondo sijende umwe n'abandi bamaze gufungura ariko naho nyene bigoye. Ikibazo c'isuku na cane cane kiri mu biteye ibibazo bikomeye abakenyezi mu buryo budasanzwe. Hari abavuga ko bamara nk'imisi 3 batoze. Uyu yitanga k'akarorero kuko amaze imisi mu mihango y'abakenyezi. Nari mu bihe rero narabuze co gukaba nkabura iki nkahangayika nkaruha rero wicaye impande y'umugenzi atari mu bihe urumva biba nabe kubwira ngo none wewe gako bimeze ubu nkamubwira none wewe ubona turihe none hari icyo ubona mfise ndi bukabe. Urumva rero aho bishitse nkiri gukora hanigene bidunya ku mugoroba nkaca niyo gice kimwe nk'abana baramaze kumenya ko bamama tuje mu bihe kweri ibitari kuboneka abana bakabibona abagabo tutubakanye bakatubona ugasanga amatashi inyuma yayuzuye byagaragaye byabaye nabi. Abigeme ngaho ugasanga nk'umwigeme afite imyaka 17 atahora bibonekana ugasanga biriko biboneka by'ukuri birateye akamara amazi aha twe twagowe. Amazi bafise ava mu mabomba abiri, ariko ishirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge rigerageza kwama ryabazaniye amazi naho bavuga ko batayaronka ku rugero rukwiye. Ibintu bikunyurwa nuko bafise ubuzu bwa sugumwe bubiri ku bantu bashika hafi 3,000. Byongeye abagabo n'abakenyezi bose babuhuriramwo. Ku bijanye n'isuku aba bakenyezi basaba imfashanyo y'impuzu kugira ngo bashobore kuronka iyo bakuranya niyo bahunzemwo. Ndafise n'umubabaro kubona turi ngaha turi mu gahinga ntitugira icyo kwambara ntitugira icyo kunywa nk'abakenyezi tugorwa na byinshi mu buzima bisanzwe bizwi. Ahanye ni hamwe ho kwibendabenda benshi turyama hanze imibu imbeho bikadutunda nta musegetera dufise nta suka dufise ibitenge byasigaye hariya nta n'ikirago turyamako. Nk'abamama dushaka utuntu twinshi kandi badufashe ko umuntu wese twofuma turonka n'agahema tukaraba aho twoshira ihema kugira umuntu aronke ukuntu yishanza mu bandi bantu. Hari abamaze kubagarukira ko mu bijanye n'ibifungurwa hamwe n'ibindi nubwo atari bose bashikirwa. Amakuru atangwa n'abajeje intwaro nuko kuri uyu wa gatanu igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU citaho imfungurwa PAM catanze amafaranga y'amarundi angana n'ibihumbi 226 ku muryango umwe. Irindi shami rya ONU ryitaho agateka k'abana UNICEF naryo ribicishije mu ishirahamwe ritanga amazi mu mitumba Ahmed ryaratanze indobo, amabido, amasabuni, ibinini byo gushira mu mazi hamwe n'udukoresho two mu mihango ku bakenyezi. Urakoze Thierry Vendayishimiye. Mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse ingingo nkuru zari ziyagije. Igisasu cyaguye mu nkambi ya Burengo mu nkengero z'umujyi wa Goma cyahitanye abantu 20 abandi bataramenyekana umubare barakomereka barashe. Icyo gisasu ntibaramenyekana. U Rwanda rwashyizwe mu bihugu 40 bya mbere biniga ubwisanzure bw'itanga amakuru ku isi. Ibyo bikubiye muri raporo ngarukamwaka y'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira imipaka. Mu Burundi ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu rigiteka rirahamagarira leta gukora nkete zimbitse ku bwicanyi rivuga ko bwahitanye abantu 1,500 muri myaka 3 ishize. Aha rero niho dusoreje aya makuru. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: umukunzi w'impyisi niwirya mbere. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Ijwi ry'Amerika nino ngaha duce tuba turabangira amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Igice ca mbere ca bino biganiro mwagiteguriwe mwongera mugishikirizwa na Diana Ninahazwe. Ndabasigiye bagenzi bacu mu kiganiro c'umuziki yakoze Nadia Taha. Twari kumwe mu hinga bw'ivyuma.